Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugarukana ni ko yarabana nayo ariko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu be n'ubutungane. Murano makuru turaza kugaruka ku vyatangajwe n'umushinga amateka Honorable Agathon yazwe umugambwe Seneri ugashikirizwa Nestor ugira uko ishaka. Agathon ari vyinshi yagiriza umugambwe CNDD-FDD ndetse n'indongozi zawo ko arizo zoba zinyegeje inyuma y'ibi vyose. Nako kandi Agathon kuri benshi bibaza nimba azosubira ku rubuga rwa politike canke se azokwitoza mu matora azo mwaka uza w'ibihumbi 2025 vyose yabitangiye inyishu. Tuza kugaruka ko muri ano makuru. Nako kandi muri ano makuru tuza kugaruka n'ubundi kuri wa mumenyesha makuru Sandra Muhoza. Inkuru yo twabagejeje ko ubwa mbere yavuga ivyo kumutabariza kuko yafashwe kwigenekerezo kwa gatandatu igenekerezo ya 13 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 hafi ndwi isaha indwi z'umurango. Uyu akaba yari kuri telefone no mugwiza tunga Manirakiza makazwi cyane ingozi kwizina rya Posheni nkuko twabibagejeje ko. Uyu Sandra uyimumenyesha makuru yarakuriye radio Bonesha FM kuva isubiriye kwemerwa. Akora kandi ingozi radio Intumbero FM akaba yanakorera ikinyamakuru Ranova. Uyu bikabivugwa ko yafashwe n'iperereza. Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Gusa imbere ko tubageza ko inkuru z'aba bompi vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinira ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza ngo yakaze mnyidonido yano makuru. Reka tutangurire kuri iyi nkuru irabana n'umushinga amateka Honorable Agathon. Umushinga amateka Agathon yahora arongoye umugambwe Seneri avuga ko atarota yishikana mu mugambwe CNDD-FDD naho yasamburiwe umugambwe wiwe Seneri ko azobandanya aharanira ukuri na demokrasi. Rwasa kandi akabamenyesha ko ategerezwa kuzokwitabira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 uko azoba atunganijwe kose. Ibi yabishikirije ubwo yari umutumire mu kiganiro gahaze cyateguwe na Fokode. Muri iki kiganiro cyari cyaremeshejwe na Gilbert niyo nkuru akora kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Agathon yavuze ko umugambwe CNDD-FDD ngo wamye ushaka kwihariza urubuga rwa politike wonyene mu kwanka kwemera ko hari yindi migambwe ishobora guhiganwa nawo mu matora. Rwasa yagize ati kuva kera ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva bugitangura ntibwigeze bwemera ko hari abandi bantu bogira ijambo mu Burundi. Uti ibi ndabivuga nishimikije ivyabaye muri iriya myaka baraje baradutera mu Cibitoke turarwana turabanesha barasubira baradutera muri zabo banza bigenda uko nyene. Ivyo babikora kubera ivyo barimwo na Buyoya. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 n'umwaka w'ibihumbi 2010 muribuka bazana nyakuri muri FNL. Ico gihe baratwankiye gukora inama rukokoma kuko bari bafise abo bashaka gushiraho mu nyuma yaho baranka ko ntashobora kwitwa umu FNL. Uyu munsi rero ibiriko biraba n'ubundi ni vya bindi vyamyeho vyo kudashaka yindi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Ngo rero ivyabaye muri Seneri urongoye umugambwe CNDD-FDD yari yabivuze ko ntegezwa kuba umugenzi canke inshuti y'umugambwe CNDD-FDD ngo nimba twararahiye twaharaniye bimwe ataruko ibizomba ko navyo nzobibona. Ibi vyose Agathon akaba yarabivuze muri ico kiganiro mu gihe kandi yishura ku kibazo cy'umumenyesha makuru cico agiye gukora mu gihe yaswe umugambwe wiwe Seneri ngo nimba zo kwitabira amatora nk'uwigenga canke akifatanya n'indi migambwe canke akishikana mu mugambwe CNDD-FDD. Agathon yagize ati sindota nishikana mu mugambwe CNDD-FDD kuko njewe ntakurikira amaronka mparanira ko ukuri na demokarasi ko hoba ubwigenge ku barundi bose kandi uko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 azoba atunganijwe kose tegerezwa kuzoyitabira. Agathon tukabibutsa ko ari we yahora arongoye umugambwe Seneri imbere yuko Nestor ugira uko ishaka ashikirijwe uburongozi bw'umugambwe Seneri n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Marite niteretse. Benshi bavuga ko bitari bikurikije amategeko yaba ayagenga umugambwe ndetse n'agenga
gukumira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikorera mu gihugu c'u Burundi. Nkuko nababwiye kandi umuryango w'umenyesha makuru Sandra Muhoza urabandanya kurondeza uwabo. Uyu munsi ubaye uwugira kane umuryango wa Sandra Muhoza utaramubona. Nkuko twabahaye mu nkuru y'ejo haheze, Sandra Muhoza yitavye kuwa gatandatu igenekerezo ya 13 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 umudandaza w'Ingozi azwi cane Marike Manirakiza batazira Posheni yavuga ko afise inkuru y'amavoka yagira muhe. Sandra yarakebwe haranahanuza ariko aremera aramwitaba. Hari hafi saa 7 z'umurango kuva yitavye iryo sango Sandra Muhoza ntiyasubiriye kuboneka. Ku mugoroba isaha imwe y'ijoro irenga telefone ya Sandra yandikiye umugabo wiwe imumenyesha ko adataha, imusaba kugaburira abana, ariko umugabo yabajije iyo Sandra ari nta nyishu yagarutse. Uwo mugoroba rero niryo joro Sandra yaratabarijwe cyane. Ubusho bw'Ingozi ntariyo. Posheni we yavuze ko bavanye isaha 7:31 mu gihe umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi nawe yishiye bukeye mu gatondo ko ico kibazo ataco yari bwumve. Mu nyuma harabonetse kandi ubutumwa bwavuye muri telefone ya Sandra bujija ku mushinga ntahe wiwe buvuga ko Sandra apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ku mugoroba hirya y'ejo radio Isanganiro nayo yaratangaje ko umenyesha makuru Sandra Muhoza ari mu minwe y'ubutungane ariko ntiyavuze aho apfungiwe. Ejo harabagerageje kurondera Sandra ku biro bikuru vy'iperereza SNL nabo ntibashoboye kumubona. Abaryango ba Sandra Muhoza baratewe umutima uhagaze nuko kuntu haguma amakuru avuga ko apfungiye mu iperereza ariko ntagire umubereka ngo hari ubwoba bw'ibintu bibiri. Icambere abibo baratinya ko Sandra Muhoza yoba yaragiriwe nabi cyane mu iperereza bakaba batinya kumwerekana amerewe nabi. Ahandi naho abibo batinya ko Sandra Muhoza yoba ari karategekwa n'iperereza ibikorwa vy'irementanya maze hakazohava yerekanwa avuga ibintu vy'agacamutwe. Kugeza ubu hari urukuru ko Sandra Muhoza yoba ariko yagezwa ko yagize uruhara mu makuru yavuzwe ku mipanga yoba irutse kwinjizwa mu Burundi. Kugeza ubu kandi nta muco dufise kuvyo uyu mumenyesha makuru yoba ariko aragirizwa. Inyuma y'umumenyesha makuru kazi Floriane Irangabiye yakatiwe umunyororo w'imyaka 10, Sandra Muhoza abaye umumenyesha makuru wa kabiri w'umukenyezi apfunzwe mu Burundi. Mu vyo CNIDH ijejwe nimo kugendera amabohero kuraba uko abanyororo bafashwe. Turasavye 60 Vinyini Muraba arongoye CNIDH ko yo kushikira kuraba Sandra Muhoza aho apfungiwe. Nimugiye kandi ku makuru ya Sandra Muhoza tuhejeje kuronka yatangajwe n'ikimenyesha makuru SOS Medias Burundi, bo bavuga ko nubundi yarungitswe mu gashoki kigendereza i Bujumbura. Gushika mwijoro ry'uyu wa mbere nkuko twadejeje kubabwira umuryango wa Sandra ntawari bwaronka ukuntu babonana. Turafise ubwoba kandi turatinya kubw'umutekano wiwe. Turamenye ko yaborejwe gufa kuva agihagarikwa, ikirenze ko aragwaye indwara idakira. Dufise ubwoba ko ashobora kuremba nkuko bivugwa nabo mu muryango wiwe. Kubw'amasoko kwizara Ingozi, Sandra Muhoza ngo yarungiswe kuwa mbere ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari icicaro gikuru cigendereza. Ngo rero yategerezwa kwerekanwa imbere y'abamenyesha makuru kugira ngo abeshuza amakuru ajanye n'itangwa ry'imipanga ngo yakwiragije kubw'indongozi z'u Burundi. Niko amasoko yacu avuga. Nta kintu na kimwe ngo kubijanye n'irungikwa rya Sandra Muhoza i Bujumbura cari cyamenyekana, ariko kuri w'Imana urongoye igipolisi Ingozi Bofor Ndoreraho yari yemereye abagenzi bacu bamenyesha makuru ba Radio Isanganiro ko igipolisi arico gifunze Sandra Muhoza. Kubwa kimwe mumenyesha makuru vye mu Burundi, Sandra Muhoza ngo yoba yanditse mu murwe wa WhatsApp ko itangwa ry'imipanga ririko rirabano ngahi wacu ariko ngo yareka avuga ku bijanye n'ibipanga bishobora kuba biriko biratangwa kumbonera kure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu yindi ntara atari Ngozi. Ibi tuza kugaruka ko mu makuru yacu ataha, ntimuze kuja kure. Tukiri kandi ku makuru arabana n'agateka kazina muntu, Shabani nimubona ngo aragomba kubazwa aho yapfungiwe Apollinaire Bashirahishize. Indwi zibiri zaraye zirumanye Apollinaire Bashirahishize abuzwe irengero yari yafashwe mu Burundi ku igenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka wa 2024 avuye mu Buganda nyuma y'imyaka 10 n'umwe adahonyoje ikirenge mu Burundi.
Apolineri yinjiriye ikobero mu ntara ya Muyinga cahagarikwa n'imbonerakure zirimo witwa Idrissa Ndayishimiye. Apolineri Bashira yishize yaranavuganye kandi n'abaryango biwe kuri telefone y'imbonerakure Idrissa. Mu nyuma Idrissa abandanya guhamagara umuryango asaba amafaranga 30,000. Amakuru ava mu bakozi b'iperereza yemeza ko Apolineri Bashira hishize yashikirijwe Shabani nimubona arongoye imbonerakure mu ntara ya Muyinga. Uyu niwe muntu wa nyuma azi neza iyo Apolineri Bashira hishize yajanywe. Ubutegetsi bwaragaragaje kwikura ko Idrissa Ndayishimiye arahagarikwa gatoya hanyuma ararekurwa. Shabani nimubona amaze kuvugwa mu nyuzwa ry'abantu benshi mu ntara ya Muyinga. Birahambaye ko akurikiranwa ku nyuzwa ry'uyu mugabo. Ninde azokubakwa ko afatwa nk'igihangange ca Muyinga? Ese leta yitamvye iyo iri hehe? Umushikiranganje w'ubutungane ari hehe? So umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano wiwe kuki ataco yama ashikiriza kuri ibi birabana n'inyuruzwa guma ryibonekeza mu gihugu c'u Burundi? Nako kandi hari bimwe mu biharuro ku myuzurire yo mu Gatumba. Kuva mu ntango z'umwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika n'ay'uruzi Rusizi ntavyorosha. Zone Gatumba komine Mutimbuzo mu ntara ya Bujumbura ni kamwe mu burere bugeramiwe. Ngibi rero bimwe mu biharuro vyerekana ingene ibintu vyifashe muri iyo zone. Abanyagihugu barenga 13,000 nibo bari mu kaga. Inzu zirenga 6,000 zirageramiwe. Inzu zirenga 2,000 zaramaze kubomoka. Imiryango irenga 200 yaramaze kwimuka. Ibi bikaba vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Bujumbura ku radio y'igihugu. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoje amucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza bagenzanya no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabaje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana iba hezagire.